bamenyesha makuru mukoraniye ngaha yashinga ntaye bafasoni ndabaramukije baho ndashimiye umuhaye ijambo je nitwa Dieudonné Nkunzingoma ndi directeur pays wa Melbet Burundi nagomba mbanze ndabashikirize aho twicaranye ngaha tubabwire n'icyatumye tuzinduka uyu munsi. Uyu mubona ari iruhande yanje yitwa Jerry Olainka, ni le directeur des opérations de Melbet Burundi. Ni umusore aja avuye mu mahanga amenyereye ibya betting, akaba aje kugira yerekane ubuhinga bushasha bwo gushobora kumenyereza abantu iyi mikino yo kubetinga. Uyu nawe akurikira ngaha iruhande ni umushinga ntahe Alfred Mugenzi, benshi bazi ku izina rya Kigingi. Aje kuba ijwi, amaso, ijambo, eka kumenyesha iyi shirahamwe ryacu Melbet Burundi. Muri make ni bya mu Cyongereza bita brand ambassador. Uyu munsi nashaka kubamenyesha ko twasinye kontra izomara umwaka, akazobera ijwi ry'ishirahamwe ryacu. Uriya mubona hirya ibubamfu ni Edi Mukarazi murambabarira, akaba ari waserukira imbere y'amategeko sinzi ukuntu novyita n'umwaja wa Monsieur Kigingi. Rero ntiriwe ndarandira, nagomba ndabaha ikaze ngaha ndabamenyeshe yuko uyu munsi twasinye kontra na Kigingi, ari byo tuza kubandanya tuganira ko. Murakoze cyane. Nanje ndaryohewe. Bon, nitwa Mugenzi Alfred nko yabivuze, banazira Kigingi. Ndaryohewe kubona rino shirahamwe Melbet yiyumvira gukorana nanje. Ni ikintu ciza cyane, ikintu shima. Nibaza yuko biyumviriye gukorana nanje kubera peut-être turabona ko ndabishoboye. Saba Imana yuko izobifashamo. Melbet rero ni shirahamwe naje nemeye ko dukorana, uretse yuko dufise ivyo nzobakorera nabo bakagira ivyo duhurizako. Ni shirahamwe wumva yuko d'abord ridashaka gukoresha abana batoyi. Biranagoye, naho yereka arabisigura, biranagoye kuko ni korera kuri telefone, ufise urugurura konti yawe uciye kuri internet, hanyuma hari ahantu ushiramo carte d'identité. ID rero mu Burundi twaba tubizi yuko atamuntu aronka ID adafite kwija imyaka isabwa n'amategeko. Ibyo ni ikintu kimwe. Hanyuma bakaba bafite na politike nziza yo kumvisha abantu yuko suguparia cyangwa sukubetinga kugira wimarire ku twawe. Kubetinga ni ibintu bija dans le plaisir, bija mu kuryoherwa. Betinga ku mafaranga ubona yuko wamaze gukoresha ibindi bintu byawe byose mu buzima, hanyuma ugashobora no kuvuga ati reka ninezere betting. Kuvuga si babandi sakamari kamwe twumva yuko ari ibintu abantu twumva ngo bashize ko ibintu byabo byose. Oya, bonje ku bwanje rero ni intambwe muri kariyere yanje, intambwe nibaza mu byo sanzwe nkora bitera intege, ariko ni n'akazi kagiye kwiyongera ko nayo sanzwe nkora, kuko rero no munsi giye kugaragara ahantu hose hateramiye Melbet. Ibaza ko nuno munsi atagihindutse, hariho giteramo iraza kubivuga, giteramo ku mugoroba aho nza gufata mikro kugira mbwira abantu Melbet, giteramo ca Festival ya Independence n'ibindi byose rero bizoza biraba. Yaba ibiteramo byanje muzini imirije le wiwute Kigingi Sama Comedy nabo nyene bazoba bahari. Mu kuvuga ni image rero ngiye kuza ndaboneka. Je ku bwanje nibaza ko ari ivyo, nkaba ndabashimiye. Nibaza biri ngombwa kandi bitegerezwa kuvuga amasezerano. Umuco w'ikirundi dufise kandi mwiza, nta muntu avuga umushahara ahembwa, avuga umushahara ahembwa. Hanyuma kandi n'umuco mwiza kuko niko abarundi tumeze. Rero jewe maze gufata yuko akarakazi ni nko umuntu akora muri banke, umuntu akora he unyene uwo mubaza, unyene abatwara amacano ngaho wo baza ati cameraman muhemba ngahe, nta numwe bivuga. Je gituma rero na jewe nibaza yuko ntibikenewe cyane, sinaco gikuru nuko babonye yuko no bishobora kandi nzobishobora. Hanyuma
mutekane nta wazimvye uwundi twarahurije ku ibeyi nziza sindi umwana kugira nzimbe nabo nyene sinobarengereza ko barakuze ico nibaza ko arico no kwishura ababikora uku rero ntaco babikora uko bavyumva kuri ico kindi naco ngerageje kuvuga ku vyo nzi nuko turazi neza yuko umuntu agura carte SIM mu Burundi afise karangamuntu bibaza yuko umuntu amaze leta y'u Burundi cyangwa igihugu cy'u Burundi kimaze kuvuga yuko iyi myaka teri iyi myaka niyo ishobora kugira karangamuntu no kuvuga yuko bavyemewe yuko anagira carte SIM amaze kugira carte SIM bibaza yuko ashobora gupariya. Merci bien. D'abord, Melbet est une société de paris sportifs en ligne. On n'ouvre pas les shops, tout se fait en ligne. Ça, c'est sur ce que Melbet est basé. Par rapport aux clients, par rapport à la compétition, on ne suit pas la compétition. Nous avons un système et c'est ce système-là que nous sommes en train d'utiliser. Comme je vous l'avais dit au début, on fait le affiliate marketing. Ce qui veut dire on embauche des gens ici, in-house, dans la maison, qui en retour vont chercher des partenaires pour leur chercher des clients qui parient. Maintenant, déjà, on est en train d'embaucher les jeunes pour travailler avec nous. Et aussi, en retour, ces jeunes vont chercher d'autres jeunes pour travailler avec eux. Donc, il y a un système qui récompense l'effort déjà depuis ici jusqu'à la dernière personne là qui parie sur les rues. Mais il y a une chose. Nous, chez nous, c'est ce que tu gagnes qu'on te donne. Il est bien vrai. Bon, comme avec toute société en ligne, on a quelques soucis techniques des fois, mais cela ne veut pas dire qu'on ne donne pas ce que les gens gagnent. On ne déduit rien de ce que les gens gagnent. Si tu gagnes 1 million, tu reçois tes 1 million. Personne n'enlèvera un franc bout de ton gain. Le retard, sur le retard, il y a une stratégie que nous avons en place déjà pour empêcher que ça se passe avec nos clients. Il est bien vrai, je suis sûr qu'après on a fait le lancement officiel de Melbet Burundi le 29 mai à Zanzi. Et avec de ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, on a eu quelques petits soucis qui ont déjà été réglés il y a 2 jours. On a fait les tests pour les retraits et les dépôts. Donc toute personne maintenant, puisque le seul partenaire financier que nous avons pour le moment, c'est Ihela, Crédit Union. Donc toute personne qui veut alimenter son compte ou bien faire des retraits peut le faire en espèces, en allant dans les guichets de Ihela et en apportant avec lui son identité de compte Melbet. Il peut faire ses retraits à condition que les données qu'il a données sur notre système correspondent à ce qu'il y a sur sa carte d'identité nationale. J'insiste sur ça parce que il faut quand même être clair sur une chose. Melbet est une société responsable, très responsable parce que nous ne voulons pas que les mineurs parient et aussi on veut qu'il y ait de la traçabilité dans tout ce que nous faisons. Parce que les gens ils ont une notion que les sociétés de paris sportifs font le blanchiment d'argent. Melbet ne fait pas partie de ces gens-là. Nous sommes très responsables. Nous respectons les lois des pays dans lesquels on se trouve et on les fait à mesure que... Quoi? Suivant les normes. On suit toujours les normes chez nous. Voilà. Et il y a une chose que je voulais ajouter. Je voulais parler de notre responsabilité sociale. Notre responsabilité sociale, c'est qu'on va investir dans le mot français m'échappe, mais je vais le dire en anglais, puisque je suis nigérien.
je suis anglophone, on va investir dans le entertainment industry, le showbiz. C'est sur ça qu'on va redonner à la population ce que nous gagnons. Une partie de ce que nous gagnons, on va redonner à la population. Bon, la preuve, Kigingi fait partie du showbiz. Donc c'est pas que on a encore d'autres projets à investir dans les clubs de foot avec le temps, parce que nous sommes en train de signer des contrats avec nous avons déjà signé des contrats avec 2 autres sociétés financières, Payway et Finbank, pour quand même donner plusieurs options à nos clients pour alimenter leur compte. Merci. Urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho, fyunda subscribe kuri Ami Show TV. Amasanamu meza akozwe ku buhinga budasanzwe. L Trending iriho ku bwanyu. Barindwi mwifuza indirimbo zikozwe ku buhinga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB, with the key to success.